Amahoro y'Imana bari namwe mwebwe mwese mudukurikirana abari mu Burundi hanze y'u Burundi ni mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese nawe aherereye. Maneme John Mabu ndi kumwe na Abdul Uwimana kuva kuri Emotion Talent TV. Please les amis mukore subscribe na s'abonner kuri Emotion Talent TV, kuri Nkarlene ya Lu TV no ku Mugwa Media kubera ko niho hantu honyene ducisha ibiganiro byacu. Yes, mucugera muri commentaire utanga icubiro cyawe. Mbere ko twinjira bugari nyezina reka ndamwakira abanza baramutse. Welcome. Yeah, asante sana bro. Nzareza. Yeah. Ndabaramukije abantu bari n'abariko baratumviriza kuri Emotion Talent TV, kuri Nkarlene Aru. Yeah, no ku mbuga zose dukorera ko Facebook. Facebook, TikTok, bose kuriyo no kuri X. Bose muriyo. So les amis, uyunya umwana w'igihugu. Please mugire subscribe kuri Emotion Talent TV. Sana. Ni umuntu ariko abikora neza cyane. Hama mugende mu following na Facebook page yiwe ni Emotion Talent TV. Yes. Okay. Uno munsi namuhamagaye kugira ngo turabire hamwe inyanka Burundi. Hari abagabo bamaze iminsi bakokeza ingwano ufite ingwano. Tuza gukorera kuri Chimamanda, tuza gukorera no kuri Pacifique Rinahazo. Abantu nibo bantu babiri bariko baratuma abana b'igihugu bita kuri Songoye. Abana b'igihugu bagenda mu migwano batazi kubera ko bakora propaganda kuvuga ngurukana umenya. Tuza gutangurira kuri Chimamanda we genda muzi neza cyane. Chimamanda ndamuzi ijana kwijana. Maze kumubabwira kenshi meant for. Icyambere Chimamanda yaraguzwe. Chimamanda yahawe amafaranga y'u Rwanda nkuko abandi bose bayahawe. Nuko muravyumva rezami. Chimamanda ari mu bantu baguzwe kubera ko ugiye kuraba parcours ya Chimamanda na parcours yiwe ubu ava n'ubu sico kimwe. Dufite amakuru neza ko Chimamanda abanyarwanda bamuhaye amafaranga. Umenye neza ko uyu Abdul wegeze kumbwira mu misi yaherani hari amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari u Rwanda rushira mu bibiri haba mu ntambara kote propagande kote militaire aho hose bashira amafaranga mu bantu bari amafaranga Chimamanda rimwe. Nizere ko atamuntu uza inbox ngo agirene ampinyutse. Chimamanda rimwe yari amafaranga. So kubona rero Chimamanda yirirwa arandika kumvuga ngo rukana bumenyi avuga ngo byari yanditse avuga ko uyu mukobwa Pamela yamaze gufata ngo ari kwirembo ngo araje ngo muri Canada gufata Burundi. Warabibonye Mr. Abdul urumva byari yandika ngo rubunga yafashwe. Urumva tugiye kuraba kuri carte yo muri Kongo iyo rubunga nibaho sivyo ni kintu uzi kuri Chimamanda muzi kandi uvuge atakubabarira kuko twe nitujye umuntu urabizi sivyo Bo ubwa mbere na mbere jewe ikintu uzi kuri Chimamanda Moses ni umuntu avuga ibintu byose ari ugupapagura gusa. Arapapagura arahubuka. Urumva ibintu sinzi uramaze kubona hagati konze kimyembe canke kakandi umuntu haja ko bose bugaca bukorokera. Urumva nawe agize nkuko ibiri mu bwonko byose birasohoka bitasobanutse bitagize nte. Bo n'umuntu kandi novuga yuko je narigeze kubivuga ati Chimamanda ashobora kuba afise ingwara hariho ingwara bavuga yuko ifata abantu bagiriwe nabi n'ikintu runaka. Chimamanda uravye ukuntu yanka kwitwa umuhutu canke akanta abantu bitwa kwitwa umuhutu kandi ari umuhutu canke akanta abantu n'intera hamwe bivuge neza rega abanyarwanda bakwita intera hamwe umengo bakwita mu FDL umengo hariho ngira nk'umututsi yoba yaramugiriye nabi ama
akaba bikamuja ku bwonko ku buryo yama yifuza kuba umututsi ntibishoboka arafana ubwoko urumva uvize izuru ringana nk'iri ryanje wowe ntuzokwigera uryohera bosi wawe Kagame shaka witekerereze mugabo uko baguhaye udufaranga bandanya wanjwanjwe mugabo igihugu cawe ni kindi rero jewe Chimamanda ndamufata nk'umuntu nta kintu yita kandi n'umuntu mu byo avuga akoreramo amakosa menshi yo gutuka no kwandagaza igihugu ciwe kandi ku bintu atazi buryo urakavuga ibintu sivyo jewe umvuze ibintu by'ukuri si bibi mugabo mu gihe ugiye ugatora ibi ugatora nabijya kandi ugacuza kuvyemeza abantu ugacuvuga cyane hama ikindi naco nzi yuko Chimamanda ari umwe mu bantu ba mbere ngira banki imbonera kandi nawe ari imbonera rega imbonera kure nuko bari imbonera kure n'umuntu wese kwisi n'imbonera kure urumva umuntu wese kwisi n'imbonera kure n'umuntu abona kure oya Chimamanda simbonera kure nabona kure simbonera kure Chimamanda erega urazimviriza ndakubwira abo uvuze ko Chimamanda ari imbonera kure wowe unazitutse kubera yuko imbonera kure n'umuntu ashobora kuraba ikintu akakibona muri kazoza urumva atari umuntu araba afise imbona kazoza atari umuntu araba ku metero zibiri tubyoroshe imbonera kure n'umuntu afise imbona kazoza none Chimamanda ubona yifise afise imbona kazoza yo gusambura oya bari karasega shehu yes so ufite uyu muhungu Chimamanda umugabo Chimamanda reka umugabo kubera ari marié ufite Chimamanda il fallait ko yoba hari ibintu yari karategura mu gihugu ni analyse yiwanje il fallait ko yoba hari ikintu yari karategura mu gihugu urabona ko yatanguye kuri kote y'amashengero kote y'amashengero arabijamwo mugabo amakuru dufise nuko yari kabikora kugira ngo yubaka imitima y'abafana biwe kugira ngo benshi bave mwazinya shengero hama yarafise n'umugambi wo gushinga urushengero rw'igihugu ayo makuru arahaje oya kugira ngo bajye abantu bose bamobilize abazani wiwe hama yose sisi amafaranga mu nyuma twumva u Rwanda ruramukatishije bivaye na influence yiwe afise sivyo rumutwaye mw'ibibiri ariko Chimamanda nubundi barakabona bamukatishije kuko ibyo bintu ntibyari gukora none gasha wewe umuntu agendana ubwambure bw'abagore batari gwiwe mu mufuko uwo muntu yoshinga ishengero ryo kugira indagenda n'ubwambure ese Chimamanda abugenda mu mufuko none zijya video za wakera aguma apiburiya z'abagore bambaye ubusa bayazikuye ntiziva mu telefone niwumva yuko abazifise mu mufuko ntushobora gukorera Imana ntushobora gushinga ishengero ugendana ubwambure bw'abagore batarabi wawe mu mufuko arabihebe ahubwo arakabona avyihojeje erega je Chimamanda arazi impamvu abikora afise imyumvire canke imyemerere y'abanyarwanda abanyarwanda mu bintu by'ubusambanyi urazi kari number 1 oya ibintu by'ubusambanyi abanyarwanda nese batinganye bemeye isabatinganye oya sabatinganye ibyo byagiye ko Kagame ntiyageme Kagame na FPR batandukanye n'abatinganye nani Kagame na FPR batandukanye n'abanyarwanda nabavugiye muri rusange Kagame okay nabavugiye muri rusange reka tuvuge inkotanyi ubundi rero Chimamanda n'inkotanyi ce sont des choses bisa des choses semblables kandi bito kunyene ibintu bisa niyo mpamvu kugendana ubwambure bw'umugore w'umuntu cyo ni sawa kubera ko nivyo yonse kandi ikindi naco urumva rega none mbere nca ndabitahura yaba shebuja yemera abatinganyi n'umukozi agendana ubwambure bw'abagore mu mufuko ariko tuvugisha ukuri ujya mu tipe n'umuntu uri kuramuraba nuzenyi yiwe umengo n'umuntu akuze yarakudise sivyo umengo agenda munza ari umuririmbyi reka
umengo Rwanda muza ari umuririmbyi aririmba nabi cyane niwe muririmbyi wa mbere mubi Burundi bwagize kuva twarahurira mu mastudio urumva byanyiye hamwe azakorondera handi so birumvikana biratahuritse mugabo rero ujya mu bire jewe mba mbona umengo ni umuntu akuze ariko ni gute umuntu nk'ujya ariko umuntu nk'ujya urazi yuko reka ndakubwira ikintu kimwe uri umuntu w'umugabo n'abandi banabyumvireho n'abagenzi bacu baraba aya mativi online n'iki babyumvireho nukuri kwa Mungu ukunda kuraba filime pornographique urabyumva ubwonko bwawe aragera igihe buraba intere kuburyo udashobora kwiyumvira anza wumve ntushobora kwiyumvira umugambi munininya ngo uwushire mu ngiro uri umuhungu cyangwa umugabo akunda kuraba filime pornographique ntibishoboka muzobaze n'abaganga ntibishoboka haragera igihe ubwonko bwawe bugasaza urabyumva bugasaza bukaba bubi cyane kuburyo udashobora kwiyumvira ikintu kinini ukagumona movie zazindi nyine urumva rero uyu mutipe ibyo bintu aguma araba ubwambure aho n'udukecuru usanga atungana na nyirakuru iki kuraba sexe y'umugore angana na nyokuru wawe bigufasha iki kandi niwe muntu avumisha za wakira nuwambe ni promoter none ni promoter bimufasha ni promoter wizaki niyo mpamvu rero ubona aguma ari muri ibyo gutuka indongozi kugira kuko nta kindi kintu yoshobora uzombarize ko na hari yaba yoba afise n'akazi Chimamanda aragafise umva ndagusubiriramo uri umuntu akunda kuraba ubwambure bw'abantu akazafise nako muri morgue uzurabe n'igihe nacana akura mu morgue yoza imivyimba y'abantu ibyo birazwi urumva nakazi niyo mpamvu ubona gupostinga umuntu yapfuye mu giteramo ca Chris mu postinga umuntu barashe bamenye umutwe umva akora mu mirambo abana nayo yirigwana nayo afungurana nayo umugabo bijya bintu abireke kubera ntaho bizomushikana kandi azokwiyononera ubwonko kandi point yacu ni mu bisanzwe akona akazi wakora mu mirambo wari karibyo ni sawa ni boys urumva hamiswingi yiwe yo kuraba ubwambure bw'abagore risawa ni swingi yiwe kubera iki none ariko aragerageza gukora propagande abantu ashaka kutwumvisha ku Burundi hahiye mu Burundi byacitse mu Burundi ari kibazo ubu hatanguye kuvuga ngo ari karondera adresse ya Rede Tabara ahantu hari inkambi zabo kugira ngo umukeneye nitika aritari kumurungikira imagine bro umuntu akeneye kujya muri Rede Tabara Chimamanda yavuze ko nitike none naba yiteguye kuri nabahereze none Rede Tabara iraduka none kubahereza itike si sawa none umva atari karabashora mu ntuze mugabo reka je ndabivugisha urazi ntari ishonje banza wumve reka mvugisha ukuri Chimamanda nivyashika hakagira abantu bamurondera ngo bashaka itigege kujya muri Rede Tabara akaribaha bakagenda jewe ntivyombabaza kuko nimba umuntu ashobora kumvikana na Chimamanda ukumva ibyo Chimamanda avuga ukanavyemera mukanamukurikira uramutse uvuye mu Burundi ntivyombabaza kuko twaba twari dusanzwe dufise ikintu cy'ikigo gukurikira cyane warasatse ugiye na hariya rukagusekura mu mutwe ukitahira nukuri novuga ati wo buruhutse kuko nubundi n'igihugu coba kiruhutse kuko coba ico kibazo Abdul naho ndacibaza kurikira Chimamanda umuntu ashobora kugira follow kwa Chimamanda nk'umuntu yumviza agafata isaha yose akumva ibyo ari karavuga urumva uyu muntu abari normal nanje byari byaransize okay reka tuve kwa Chimamanda ahantu ndakeneye ko twakubita neza uyu mugabo Pacifique ni nirahaze Pacifique ni nahazwe yaragiye ariga amakaminuza ndayishimiye ari mu ishyamba sivyo ahejeje kwiga kaminuza sivyo aragarutse umwe yari mu ishyamba akeneye ko naho yongera gusubirayo uyu mugabo nawe agerageza kumvisha abantu ko igisikare cy'u Burundi kiri faible igisigare cy'u Burundi atani bigwanisho gifise uno mugabo nawe umuvuga kwiye
kandi atakubabarira urazi ko twe tutababarira. Jewe ikintu ca mbere ndamuzi ko nani Pacifique ni nahazo. Uyavuge yose. Ikintu ca mbere ndamuzi. Namubonye ko niwe numwe mu bantu novuga yuko bavuka mu Burundi b'indyarya. By the way, ubanza wumve indyarya ziteye mama we n'umutwakazi. Banza wumve nta kibazo. Hama akaba indyarya gute? Akaba ari we muntu wa mbere yanka ubwoko bw'abantu bitwa Abahutu, ariko mu kinyegero mugabo akavuga ko avugira akerekana ko mukinyegero agasa n'ubigira ibanga, ariko akantu kivangura ry'amoko kamurimwo ku rwego rwo hejuru indyarya. Urabyumva? So rero umuntu nk'uwo afise akantu kivanguramo mwene wacu, urabizi iyo Uburundi buriko buraja uyu munsi urazi iyo bwavuye. So umuntu nk'uyo rero numwe mu bantu muri iki gihugu cy'u Burundi tudakwiye kuza turamwumviriza. Yes, kubera yuko tuvugishije ukuri ivangura ry'amoko aho ryadushika, sibyo? Ntaguciriye ngo ndakwibutse ko uyu muntu ari mu banyuruzwa, ari mu bantu bafise amakuru y'abantu birirwa baranyuruzwa buri munsi. Uyu Pacifique amakuru mfise iyo umuntu anyurujwe aronka amayeri 7,000. Yamutabarije akaboneka naho harandi yiyongerako. Iyo anyurujwe akamutakambira akamutabariza voilà akamutabariza aronka amaheri 7,000. Aho makuru arahari. Bisigura yuko niyo mpamvu ubona n'imodoka yagunyuruje na plaque irizwi abayizi na umva ofet na itenerere mwafasha. Urumva rero mwafasha kubati baciye abaciye. Urumva rero Pacifique ahubwo n'umukomisiyoneri w'abanyuruzi. Oya sumuko ni boss, lo boss ni boss w'abanyuruzi. Ni lo boss. Kubera yuko nimba ku muntu umwe ashobora kuronka ibihumbi. Biroroshe gukuramwo 1,000 ukagikoresha umuntu akanyuruzwa ama ukamurondera ukamuronka. Nuko bigenda. Urumva ni bya bindi nuko atari we banyuruza. Twari kuvuga yuko akina imikino imwe y'abana yo kwiga. Abo je ubwoba ubwo abantu bagomba batangure kunyuruzwa baduze bisanga muri rede tabara. Abantu ntibashobora kunyuruzwa mu minsi z'abakaduza barisanga bagize mu mihari y'iterabwoba nka rede tabara. Ariko nabyo nibo bikoresha. Ibi mugabo niyo bikoresha. Ukanyuruzwa kubera yuko none ntubizi yuko hariho n'abantu bamwe bagiye bajanwa bahendwa ibintu by'akazi, abana bavuye mu makambi y'impunzi bakuwe no yo nawe bo ba Pacifique n'abandi bafatanije mu makambi y'impunzi bakabahenda ngo bagiye kubuzi niki bakisanga bari muri za M23 na za Red Tabara. Urabyumva? So rero nivyo byokogwa ugasanga umuntu kunyuruza abantu akabajana iyo nuko biteza umuntu abantu rero biyubare. Abantu biyubare kandi iyi ni plan bashobora gukorera ku bantu bantu mwiyubare kabisa. Bazokunyuruza babyegeke kuri leta yacu kumbe bagutwaye imihari y'iterabwoba. Jena eregu bwa mbere none uyu mujama akoresha iperereza rimeze gute? Cyo rero nkibaza ngo ni perereza ryadanga. Ndabikurikirana neza kumbe umujama ahubwo afise ibisambo. Afise genge yiwe afise ibisambo binyuruza abantu hama akabarondera. Uzurabe n'umuntu hanyurujwe niwe muntu wa mbere atangura kuronka ayo makuru. Sivyo? Kabisa. N'imbere y'abantu b'uwo muntu burya Pacifique aba yabindi niwe aronka amakuru bijya byo kuvuga ngo bampaye amakuru ngurumva ngo yasibye amakuru data wanje nabo. Yes, reka tugushimire cyane Abdul. Murakoze cyane.